Bonjour, bon après-midi, bonsoir bivanye naho uboneye kino kiganiro. Psychologue nkuko vyama nije ndabatunganiriza bino biganiro nkanabibashikiriza bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Muri iyi video y'uno munsi tugomba kugaruka ku mategeko masha ya leta ya Tanzania iherutse gushira hanze yerekeye ubuzi buto buto ku banyamahanga. Turaza gusuzuma amategeko n'amasezerano agenga abantu baba mu bihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Turaraba uburenganzira n'inshingano z'abanyagihugu, uko bagira ubwisanzure bwo kwimuka, gukorera, kuba no gutanguza imigambi mu bihugu bigize Umuryango wa Afrika y'ubuseruko, East African Community. Tuza no kuraba uko amategeko y'uyu muryango afasha mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu n'ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize Umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Inyuma y'ivyo turababwira ico guverinoma ya Kenya nayo iherutse kuvuga inyuma yaho Tanzania isohoreye rijya ategeko. Bandanya mudukurikirana, ukaba uri mushasha usabwe kugira subscribe, ukaba waragize subscribe naho ukaba utarafyonda kukazogera, afyonda kukazogera, uraza kubona ahantu handitse all canke tout, uhafyondeko uzoba uhejeje. Birasabwe kandi ko uza kutugirira n'akarayike kugira ngo uzohore ubibona ibiganiro bitakugoye bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Reka atumire amate gatoya aturaje tubabwire mwidonido rya kino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Imbere yuko tubandanya nkuko nari nabivuze mu ncamake, reka mbanze ndabasomere rino tangazo leta ya Tanzania iherutse gusohora ibuza ubuzi buto buto ku banyamahanga bakorera muri ico gihugu ca Tanzania. Iryo tangazo ryitwa Business Licensing Prohibition of Business Activity for No Citizen Order 2025 ryasohowe ku igenekerezo rya 28 mu Kakaro umwaka w'2025. Iryo tangazo rihagarika abanyamahanga gukorera ibikorwa 15 mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bikorwa harimo ibikorwa by'amasalon de coiffure, byo kumwa canke amasalon de beauté, bijya byo gusuka, harimo n'ibikorwa by'amaservice za mobile money, bijya byo kuhanahana amahera biciye kuri telefone, hariho n'ibikorwa byo gukora amaradiyo canke amateleviziyo yapfuye, harimo n'ibikorwa by'ububaji, ibikorwa by'ubuzi bwo gukorera ku bituru by'amabisi bijya bita ubukokayi. Ivyo byose birabujijwe mu gihugu ca Tanzania. Birabujijwe kandi ko ushobora kuja kudandariza mu gihugu ca Tanzania mu gihe utoba ufise umutahe muniniya. Bajya bafise amabutike matoya canke bajya bafise ivyo bacuruza biri hasi, ivyo ntivyemerewe mu gihugu ca Tanzania kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi umwaka w'2025. Abanyamahanga bazofatwa rero, biravugwa muri rino tegeko ko abanyamahanga bazofatwa bariko bakora ivyo bikorwa bashobora gucibwa amande agera kuri miliyoni 10 canke igifungo c'amezi 6 canke bakirukanwa mu gihugu ca Tanzania burundu.
Biravugwa kandi n'abazofasha abo banyamahanga gukora ivyo bikorwa bibujijwe yuko nabo bazotanga uwuzofatwa azotanga amande y'imiliyoni zishika kuri 5 canke afungwe amezi 3. Iryo niryo tangazo leta ya Tanzania yashize ahabona. Mwibutse ko Tanzania nayo ari igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Reka tuce tuza turabe amategeko agenga umunyagihugu asanzwe ari muri ivyo bihugu vya East African Community uko bimeze. Amasezerano y'isoko rusange rya East African Community Common Market Protocol atanga uburenganzira ku banyagihugu bwo kwimuka, kuba no gukorera mu bihugu bigize umuryango wa East African Community atangorane. Abanyagihugu ba East African Community bemerewe gutanguza imigambi no gukora mu bihugu bigize umuryango hagamijwe guteza imbere ubudandaji n'ishoramari mu karere. Hariho itegeko ry'uburenganzira bwa muntu muri East African Community ryitwa Human and People's Rights Bill, ugamije kurengera uburenganzira bwa muntu mu karere. Abanyagihugu bagomba akubaha amategeko y'ibihugu barimwo, kwirinda ibikorwa bihungabanya umutekano no gutanga ikori mu iterambere ry'igihugu basanzwe baba bariko bararanguriramwo imirimo. Amategeko agenga abanyagihugu mu bihugu bigize EAC ateza imbere ubwisanzure, uburenganzira bwa muntu mu budandaji mu karere. Ni ikintu ciza ko abanyagihugu bamenya aya amategeko kugira ngo babashe kubyaza umusaruro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murumva ayo n'amategeko asanzwe agenga umunyagihugu asanzwe avuka muri ivyo bihugu vya East African Community. Naho leta ya Tanzania yoyo yashizeho iryo tegeko novuga yuko rinyuranye n'iri tegeko rya East African Community. Inyuma yaho leta isohoreye itegeko ribuza abanyamahanga gukorera imirimo mito mito harimo ubucuruzi buto, ubudandaji butoya, ububaji, leta ya Kenya yagaragaje impungenge zayo kuri iyo ngingo mu gihe Perezida wa leta ya Kenya William Ruto ataragira ico atangaza ku mugaragaro kuri iyo ngingo ya Tanzania. Guverinoma ya Kenya biciye muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda Kinyanjui yasohoye itangazo risaba Tanzania gusubiramwo iryo tegeko, ivuga ko ribangamira amasezerano y'isoko rusange rya East African Community. Kenya isaba izo ngingo ko zokurwako kandi Tanzania igasubira ku nteguro ziteganywa mu masezerano ya East African Community. Itangazo ryasohowe na Ministre Kinyanjui. Iri tegeko rishya rya Tanzania ryateje impaka n'inteko nshinga amategeko ya Kenya, aho bamwe mu badepite basavye ko Kenya nayo yofata ingingo zo kurengera abanyagihugu bayo, cane cane abadandaji bakorera mu bihugu bigize East African Community. Ministre w'intebe akaba na Ministre w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi yavuze ko Kenya yahisemwo inzira y'ibiganiro mu gukemura izo ngingo zafashwe na Tanzania zibuza abanyamahanga gukorera ubuzi buto buto muri Tanzania. Kenya yagaragaje ko iri tegeko risha rya Tanzania rinyuranije n'ingingo ya 13 y'amasezerano y'isoko rusange rya East African Community, itegeka ko abanyagihugu b'ibihugu bigize East African Community bemerewe gushinga no gukorera ubucuruzi mu bindi bihugu vya
banyamuryango wa East African Community. Ibi bibazo byateje impungenge kwishigwa mu bikorwa by'amasezerano y'ubucuruzi rusange mu karere, aho Kenya isaba ko habaho ibiganiro hagati ya Nairobi na Dodoma kugira ngo hakemurwe aya makimbirane mu buryo bwubahiriza amahane y'ubufatanye mu karere. Nivyo muri bike nashoboye kubatororokaniriza, ibindi nzobibabwira mu kiganiro gikurikira, aho ndiko ndabategurira amakuru avuga ukuntu umunyagihugu abaye muri bino bihugu vya East African Community. Ndavuga abarundi, abanyarwanda, aba Uganda, aba Kenya, ukuntu babaye mu gihugu cha Tanzania. Nzobabwira kandi ukuntu abandi bo mu bindi bihugu bigize East African Community babaye mu gihugu ca Kenya. Nzobabwira kandi abanyagihugu basanzwe ari abo muri East African Community babaye mu gihugu c'u Burundi. Nzobabwira kandi abanyagihugu basanzwe bari muri bino bihugu bya East African Community, ukuntu babaye mu Rwanda, ukuntu babayeho muri Uganda. Psikologe nje rero nari nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye. Ariko ukaba utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe, ugire na like, udusigire na comment, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro kizoshike kure hashoboka. Naho ubutaha rero, Imana ibahezagire, mubandanya mugira umugisha. Thank you.